Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 6 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2024 turagarutse kugira tubashitseko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka imbere yuko tubashitsa ko ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu tubakengurukire cyane mwe mwese mudahengeshanya kutwumviriza muherereye irya nino ku mitumba itandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi abahejeje gufyonda sabone katubakengurukire cyane tubasabe namwe mutarabikora kumanuka munsi y'ivideo murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Blessing Ndayishimiye abona ko atorohewe umwanya ku mwanya ashobora kugandagurwa ku munsi w'ejo yaragize inama ikomeye nabo mu gisata c'umutekano iyo nama yavugiyemwo amajambo akomeye gusa amwe ntivyashimwe ko ashitswa ku banyagihugu hari amakuru ateye ubwoba yahejeje kudushikira ayo makuru nayahe uraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ari uko ibintu vyakomeye cane mu Burundi abashigikiye agatorwasa itegeko rikomeye cane ryahejeje gutangwa ko bagomba gupfa umwe ku wundi nta makuru akomeye cane adushikiye mwaka kanya kuri ubu Desire Baragasirika na Toyi Marike na Muhamedi Adamu hari n'amakuru avuga ko bo bagandaguwe baraziriki umwe mu baryango babo yaduhaye ikiganiro atubwira vyose uko vyagenze navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu nyuma z'uko biboneka ko abategetsi batari bakeyi mu Burundi bashize imbere umugambi ukomeye wo guhagarika umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Blessing Ndayishimiye kubandanya kurungika abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuri ubu noneho ibintu vyakomeye cane leta ya Gitega yatanguye kwica bamwe muri abo bategetsi hari umwe mu bashinga amateka akomeye cane vyahejeje kumenyekana ko yaguye mu isanganya amakuru akomeye cane dufise yo kwizera na yuko iryo sanganya ryapanzwe umwe mu barigize yahaye ikiganiro umumenyesha amakuru wacu mu nyuma z'uko ahungira mu gihugu ca Tanzania ni bande bamutegetse gukora iryo bara ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko abanyagihugu irya nino mu ntara ya Bujumbura bavyutse bahanahana amajambo ku itegeko ry'agacamutwe ritangaje ryaraye rifashwe na buramatari w'intara ya Bujumbura ira Desire Nsengiyumva mu itangazo avuga ko rigenewe abanyagihugu ba muri iyo ntara abategetsi b'u Burundi baratangaje buri wese ashirako amategeko uko avyumva abanyagihugu bo mw'iyo ntara baratabaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Blessing Ndayishimiye kugira icakoze kugira bakize barasaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Blessing Ndayishimiye kugira icakoze kugira ayo mategeko ruhonyanganda y'uwo mutegetsi avanwe ko biruko mu nyuma z'uko hafatiwe ku rubanza rw'uwahora ari umushinga amateka agatorwasa amakuru ahejeje kumenyekana arateye ubwoba eka n'amagara y'uwahora ari umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntiyifashe neza umupfumu akomeye cane mu Burundi yagize uruhara mu mpfu z'abategetsi bakomakomeye yari mu mugambi we na Bunyoni wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Blessing Ndayishimiye yahejeje gushira abona amabanga akomeye cane y'agacamutwe ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Blessing Ndayishimiye ese koko ivyo avuga vyoba ari vyo ni gute umupfumu nk'uyu w'umwicanyi ruhebwa databwa mu mvuto kandi abandanya kugaragaza ko afise ivyaha bikomeye cane amakuru akomeye cane arahejeje kudushikira turaza kuyagushitsa kwidonido eka ngukengurukire cane we wahejeje gufyonda sabone abatarabikora kandi mubandanye kumanuka munsi y'ivideo murabe hari ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi
ndabibutse ko ivyo bigirwa rimwe gusa, eka tudatevye tubashitse kw'idonido ry'amakuru yacu nk'uko twebabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Ni amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko aheza kubona ko ibintu biriko biba biteye ubwoba mu nzego z'umutekano, hararungitswe inderetsi zikomeye cane ziri mu mugambi wo kumugandagura. Eka haranibazwa imvo hirya nino mu gihugu hoba hagirwa ibitero bitandukanye, ariko abafatwa bikaboneka ko atari bo nyirezina baba binyegeje inyuma y'uwo mugambi. Eka kuri ubu umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaratanguje amatohoza yiwe kugira hamenyekana abo bose bari mu nzego z'umutekano boba bakorana n'abarwanya ubutegetsi, boba bakoranya n'abahungabanya, boba bariko barakorana n'abahungabanya amahoro hirya nino mu gihugu. Amakuru akomeye cane adushikira mw'aka kanya nayuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yagendeye abajejwe umutekano bakorera mu karere ko hagati mu gihugu kagizwe n'intara za Ruyigi, Gitega, Mwaro na Muramvya mu ntumbero yo kurabira hamwe uko umutekano wifashe nuko wabandanya gucungerwa. Hari vyinshi vyavugiwemwo bitari bikeyi. Amakuru akomeye cane adushikira nuko inyuma yuriya mubonano bamwe mu barongozi b'igipolisi vyahejeje kumenyekana ko bafise aho bahurira n'amabi yarahejeje igihe kitari gitoya birya nino mu gihugu. Kuri ubu bitaramenyekana aho bari. Amakuru akomeye cane adushikira nayuko inyuma y'uko urya mubonano w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uhera, bamwe mu barongozi b'igipolisi bivugwa ko boba bafise aho bahurira n'ibitero vyari bihejeje igihe kitari gitoya bigabwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bataciye bataha muhira aho baba. Ahubwo kuri ubu hari amakuru akomeye cane adushikira yuko baba bari mw'iperereza bariko barasambishwa kugira harabwe ingene umutekano w'igihugu wobandanya gucungwa. Ni bande boba baraciye bahagarikwa? Abamenyesha amakuru bacu bariko barakusanya ayo makuru, tuzayabashitsako mu biganiro vyacu biza bikabuko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cane yahejeje kudushikira. Ibintu vyakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abashigikiye agatorwasa itegeko ryahejeje gutangwa yuko bagomba gupfa umwe ku wundi. Akarorero ni Baragasirika Desire, Toyi Marike na Mohamed Adamu, bose bava ku mutumba wa Kinanira ni muri komine Gisuru intara ya Ruyigi. Abo bose kandi uko ari batatu bari ku ruhande rwa Gatorwasa kuva mw'ijoro ryo kuwa 28 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024. Bano bagabo bavugwa ko basohowe aho bari bapfungiwe mu gasho ka komine Gisuru bajanwa ahantu hatazwi. Imiryango yabo irahangayitse. Kuri ubu amakuru dufise yo kwizera na yuko ifatwa rya Baragasirika, Toyi na Adamu rifatanye n'iturirwa ry'amazu muri komine Gisuru mw'ijoro ryo kuwa 27 Rusama umwaka w'ibihumbi 2024. Amazu 9 y'abanyagihugu yaraturiwe ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru, naho abanyagihugu bashwa badutse biruka kurondera inkozi z'ikibi zakoze iryo bara ntizigeze zifatwa canke ngo zimenyekane. Bukeye umukuru w'iperereza mu ntara ya Ruyigi, komiseri w'igipolisi mu Gisuru, abajejwe intwaro n'abapolisi benshi bazindukiye ku mutumba wa Kinanira gutohoza ivyabaye. Umunyagihugu waho yahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu, eka atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, yagize ati abo bategetsi bashitse baja kurondera abanywanyi batatu b'umugambwe CNL, Baragasirika Desire, Toyi Marike na Mohamed Adamu. Bageze ku mihana yabo basanga bagiye kugesa umuceri, baca batuma abakenyezi babo kuja kubahamagara ngo bitaba abategetsi babasange ku kirindiro c'igipolisi ku mutumba wa Cijongo. Mu nyuma babagabo batatu babaye bagishika baca barafatwa barabohwa bajanwa mu gasho ka komine Gisuru. Ijoro rigeze boba barasohowe bajanwa gupfungirwa ahandi hantu hatazwi kugeza ubu. Imiryango ifise ubwoba ko abayo boba barishwe kubera amajambo ateye ubwoba yashikirijwe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza igizwe n'izahoze ari Cankuzo, Ruyigi na Muyinga.
Shabani nimubona avuga ko abazofatwa ari ukubica bose. Mu nama z'imbonerakure z'ibirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi havugirwamwo amajambo ateye ubwoba ku Mutama Agathon Rwasa wahejeje kwamburwa umugambwe wiwe wa CNL. Amajambo y'agacamutwe akunze kumvikana na yuko Agathon Rwasa ategerezwa gupfa nyuma y'abamwiyunze ko bose kugira ngo umugambwe wa CNDD-FDD ugira umwizero wo kutagira uwo wese bahanganye mu matora ategekanijwe mu mwaka uza. Bikabuko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ku mugambi ukomeye cyane wateguwe na leta ya Gitega, by'umwihariko mu biro vy'umukuru w'igihugu wo kwica abo bose badashigikiye ingingo y'umukuru w'igihugu yo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu none ibintu vyakomeye cyane, amasanganya yo kubagandagura ariko arapangwa. Ni mu nyuma z'uko umushingamateka Prosper Imanirambona wagaragaye cyane mu bandikiye amakete menshi inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu basaba ko hofatwa ingingo yihuse yo gukura abasirikare b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. None kuri ubu birahejeje kumenyekana ko yahitanywe n'isanganya ry'imodoka. Mu mafoto yagaragaye mu ijoro ryo kuwa kane ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 yerekanye imodoka yabaye ubunywenywe mu gice cayo c'imbere. Imodoka yarimwo umushingamateka Prosper Imanirambona, umushoferi wiwe n'umupolisi ajejwe kumucungera ubuzima. Bose uko ari batatu barahitanywe n'iryo sanganywa mu vy'ukuri ryateguwe n'abategetsi. Ni amakuru akomeye cyane twahawe n'umwe mu bakoze ubwo bubisha. Kuri ubu yahejeje guhungira mu gihugu ca Tanzania. Iryo sanganya ryabereye aho bita kwa Ngendanzi mu Kigobe, ni muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Prosper Imanirambona yari umushingamateka akomoka mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, kandi nubwo hari ingingo zimwe zimwe atahurizagaho n'abakomeye muri uwo mugambwe, yakoraga cane ku kibazo c'abana b'u Burundi babandanya gushirira mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo ngivyo ntibiraryoheye na gatoya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyo mushingamateka yatowe mu ntara ya Muramvya, yari yinjiye mu nama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi 2020 asubiriye umushingamateka Emmanuel Niyungeko yari yagenwe kurongora Odeka. Makuru yo kwizera twahawe n'umwe mu bashingamateka atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano wiwe, yatubwiye ko urupfu rw'uyu mushingamateka rumaze igihe rutegurwa. Kanatubwira ko hari abandi bategetsi bagiye gupfa muri buno buryo, cane cane abarwanya umugambi wo kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo neva we wabona nko kurwanya umwansi wiwe Rudende. Igihugu cibanyi c'u Rwanda nayo mu yandi makuru akomeye cane adushikira kuri ubu vyakomeye. Abanyagihugu irya nino mu ntara ya Bujumbura bavyutse bahanahana amajambo ku itegeko ry'agacamutwe kubapanga n'abapangisha amazu. Iryo tegeko ritangaje ryaraye rifashwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Iradesire Nsengiyumva. Mu itangazo avuga ko rigenewe abapangisha amazu muri komine Mutimbuzi. Mu majambo yiwe yagize ati, turamenyesheje abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi bafise amazu yo gupangisha ko bibujijwe guhereza umuntu atakazi canke igikorwa kizwi asanzwe arangura, mu ntumbero kandi yo kurwanya amatati yaduka hagati y'uwapangishije n'umupangiye no kurwanya abahunga gutanga ikori. Bisabwe ko uwupangishije n'umupangiye bisansumisha ku mukuru wa zone. Abanyagihugu baciye biyamiriza iryo tegeko bavuga ko ibi bintu bihonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu, bagasaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ico avuze kuri ibi. Abanyagihugu kandi barisunga ibwirizwa shingiro ritanga uburenganzira ku murundi wese bwo kuba mu gace ku Burundi yipfuza. Iryo bwirizwa shingiro ngo ntirivuga ko ubwo burenganzira burekuwe ku bafise ubuzi buzwi gusa. Nimba umuntu asavye gupanga akaba afise avance isabwa, ntaco buza ko ahabwa inzu.
nk'uko vyahora bigirwa mu nyuma y'umunaniye kuriha araheza agasohorwa biciye mu mategeko. Uravye ingene abategetsi b'u Burundi bafata amategeko birateye amakenga, wo kwibaza niba uzoba igishomeri yari asanzwe apanze nawe bazozinduka bamusohora mu nzu apanze. Hari ikibazo gikomeye mu butegetsi bw'u Burundi aho buri wese ategeka uko avyumva. Abanyagihugu baratabaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ico akoze kugira bakiza amategeko ruhonyanganda ya Desire Nsengiyumva. Bikabuka mu nyuma z'uko twahejeje kuronka amakuru akomeye cane afatiye kw'idosiye ya General de Police Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ariko aravundira mu munyororo mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ni amakuru akomeye cane adushikira, hahejeje kumenyekana amabanga ateye ubwoba, hahejeje kumenyekana amabanga ateye ubwoba na cane cane yerekeye wo wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose birafatira ku mupfumu azwi cane mu Burundi, ni Emmanuel Ntakazohera batazira Muhuzi, wiyemereye ko yakoreshejwe mu kwica Petero Nkurunziza, akaba nafise ubushobozi bwo kwica uwutwara ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uwo mwicanyi ruhebwa ugumije umuntu akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General de Police Guillaume Bunyoni mu munyororo yamara we yidegemvya aba ku mutumba wa Musenga muri komine Butaganzwa ni mu ntara ya Ruyigi. Ababanyi biwe batubwiye ko asanzwe azwi nk'umupfumu avura ingwara zitandukanye. Abandi batubwira ko afasha abanyororo kuva mu mabohero, ngo agiye kuraba umunyororo akamuha umuti. Nandwi ihera uwo muntu adatorotse canke ngo arekurwe. Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi yaremeye ko yo kwica Perezida Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute parike ifise aya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Kubera iki sentare yanze ko Muhuzi aza kubazwa kandi Bunyoni yariko aramusaba ko bamuzana? Hagati ya Bunyoni na Muhuzi ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica Perezida Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete? Aha niho hanyegeje ibanga ry'urubanza rwa General de Police Guillaume Bunyoni. Birashoboka ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azi neza ivy'umugambi wo kugandagura uwo yasubiriye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza yafata nk'umuvyeyi wiwe, ariko akipfuza ko bija ku gatwe ka General de Police Guillaume Bunyoni. Vyose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza vyose ari ukuri, naho hazoba hakenewe amatohoza akomeye cane kubijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, kuko abarundi barakeneye umuco kuri bino bintu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka ntizikwiriye kunuma kuri bino bibazo, bigomba guhinduka. Urubanza rwa Bunyoni rukabera imbere y'abanyagihugu, kuri kose kukaja habona. Amakuru akomeye cane kandi adushikira ava mw'ibohero rya Gitega nayuko wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amerewe nabi cane. Abaryango biwe baratabaza. Ni mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo umwigeme wiwe Darirene Bunyoni yamugendeye kuri iryo bohero, yaciye atangariza abamenyesha amakuru bacu ko hafatiwe ku ngwara y'igisukari. N'ingene ariko arakubagurwa muri iyi minsi, umuvyeyi wabo amerewe nabi cane. Hari amakuru twabateguriye tuza kubashitsa ko avuga ku buzima bwa General de Police Guillaume Bunyoni mw'ibohero rikuru rya Gitega, n'ingene ku munsi w'ejo yakubaguwe bitagira izina. Ivyo vyose biraza kugushikira nk'uko twabibabwiye, kandi umunsi ku munsi tubashitsa ko amakuru akomeye cane abavugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari ibihuha vyavyutse birakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ko igisagara ca Sake coba kiri mu minwe y'umurwinyesha yabaye mu 2023. Gusa amakuru akomeye cane twahawe n'umwe mu bamenyesha amakuru bacu akorera mw'ico gisagara aravuga ko igisagara ca Sake kitarinjirwa n'abo barwanyi, gusa imirwano ikaze, urwamo rw'ibikoho binini binini nirwo ruriko rwumvikana mu bice ruriko rwumvikana mu bice bimwe bimwe vy'ico gisagara no mu micungararo yaco. Bikabuka kandi mu nyuma z'uko intambara nayo ibandanya mu gasagara gato ka Kanyabayonga
Muyinga no mu bindi bice bitandukanye vya Masisi. Bikaba biruko kandi mu nyuma z'uko umurwi w'inyeshamba yo mu 2023 washize ku iradiyo ivugira ibunagana. Iyo radiyo ngo igiye guhindura ibintu mu ntambara iri kwirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izobihindura mu buhe buryo n'ibiki kandi bikomeye muri politike y'iki gihugu Kinshasa? Hariko haraba inama z'urutavanako za leta nshasha zo kuraba ingene ibibazo biri mu buseruko bw'iki gihugu vyotorerwa inyishu. Ese nyene icubahiro General Major Nelson Ndayishimiye azokwicara ku ntebe y'ibiganiro aganire nabo wewe yita ivyihebe, canke se hazokoreshwa inguvu za gisirikare nk'uko vyatangajwe na bamwe mu bamufashaga kurongora mu minsi yaheze? Ivyo ngivyo vyamenyesha amakuru bacu barabandanya kubigira ko amatohoza ibizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose idonido. Katubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mw'ibiganiro vy'uno munsi, eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mw'ibiganiro vy'umwaka gatondo ko kwigenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka w'2024. Tubakengurukire cyane mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mubona akazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.